bakunze ba Cankuzo TV turabaramukije twizere ko mumeze neza kandi twizere ko biri sawa. Uno munsi turi kumwe n'umutumire wacu canke umuvukanye nkuko mubibona kuri kamera, no muntu kumbure mutari mumenyereye. Ego reka tumusabe atwidondore amazina ye. Okay, amahoro aho muri hose. Nitwa Jean Irivuzimana ariko nkaba niyita Yohani Baraka ku bijanye n'umuziki. Ego nkaba ndumusore sindubaka. Yohani Baraka, urumva uvuze ko usanzwe uri umunyamuziki, mbega uno munsi tuganira ku bijanye n'umuziki canke tuganira ku bijanye n'iki? Okay, yasanzwe nkora umuziki wo guhimbaza Imana, wo bitakunda gusa gospel. Yes. Ego mbega uno munsi twoshobora kuyaga ku bijanye na gospel yawe canke ufise iyindi topic waduteguriye? Ego bimeze gute? Oya, uno munsi sinza kuganira ku byerekeye umuziki. Imana numva yandongoye kuvuga ku byerekeye agakiza. Ego nk'ikintu gikomeye mu buzima bw'umuntu. Ego murashaka kuduza kajwi kumbere kugira ngo abantu bashobore kumva neza icyo muvuze. Muvuze ati Imana yakurongoye kugira ngo uganirize abantu kujyanye n'agakiza. Yeah. Okay. Ibaza ko jewe maze kugira itohoza ku byerekeye agakiza, mu bisanzwe ni Imana yafashije ndabitahura kuko nigeze kuba ntakijijwe. Hari ubuzima nigeze kubamo ntarakizwa, hari n'ubuzima nabayemo maze gukizwa. So kuri ubwo buzima rero nagiye mbamwe butandukanye, naciye ntora ikintu kimwe cyitwa agakiza n'insiguro yacu. Urumva? So nuvuga nka agakiza, nuvuga ko ari ubuzima runaka. Wanashima nigeze kuba n'umuyisilamu. Nigeze kuba umuyisilamu. Warigeze kuba umuyisilamu mu nyuma urakizwa. Biga Yohani wakijijwe mu mwaka wahe? So simvuga no ku Islamu cyane kubera ko nabigize mu manyanga. Ni wacu ntavyo bari bazi kukijijwe. Nabikoze niyihisha kubera ko ntavyo bari kwemera. Urumva no guhana ikibazo. So nakijijwe mu mwaka wa 2012 mu kwezi kwa gatandatu, ukwezi kwa itariki 12. Hari saa 7 y'ijoro. Yumva yo nindi ntahe ndende sishaka kuyivuga ko bunyene. Ego Yohani, mbega musanze muvuka Bujumbura kubera hari abantu bariko barakurikirana kino kiganiro, kumbure bakuzi, kumbure harabo mwize hamwe, harabo mwasenganye, harabo mwabanye, hariho kumbure n'abatakuzi. Ushobora kubabwira uvuka Bujumbura cyangwa uvuka mu ntara ya hehe mu Burundi? Jewe mvuka ahantu hitwa mu Cibitoki cya Rugombo. Navuye ndakabebe bampetse, sivuga ngo nenda hazi cyane, ariko nakuri Bujumbura mu Kanyosha. Mu Kanyosha aho bitwa mu Kigwati. Aha abantu bazi mu Kanyosha baca bavyumva n'ingoga. Ego tutagiye muri byinshi, no munsi turifuza ko nkuko bitubwiye utuganiriza kubijanye n'agakiza. Mbega Yohani canke Baraka, agakiza ni iki ubwaho? Nkuko narayivuze ubwa mbere, agakiza n'ubuzima runaka abantu babamwo, kandi agakiza n'urundi ruhande rw'ubuzima. Ngitangura kuvuga ibyerekeye agakiza, reka mvuge aho agakiza gakomoka. Mbere na mbere Imana yaremye isi n'ijuru n'ibirimwo byose byari bimeze neza. Adamu araremwa, ahabwa na Eva, munyuma bakora icyaha. Ni ukuvuga ngo imbere yuko Adamu na Eva bakora icyaha, umugambi w'agakiza ntiwari uhari, ko abantu bose bari bameze neza. Abantu bari bari icyo gihe bari bameze neza. Ariko Adamu amaze gukora icyaha na Eva, bahinda umugambi w'Imana. So Imana rero bivuga ngombwa ko irondera strategy cyangwa ubundi buryo bwotuma uko Imana yagombye kwisimera cyangwa uko abantu bamera, uko ubuzima abantu babamwo bwoshobora kubandanya. So Imana irondera inyishu. Ni kuvuga ngo agakiza ni umugambi w'Imana ku bantu bayo. ufite agakiza n'umugambi Imana yatanguje, naho kujya abantu bavuga
iyo umuntu atanguje ibyashara urudandazwa, umuntu akabona strategy y'uburyo ibidandazwa by'ibizomera. So Adamu na Eva bamaze gukora icyaha, bahinduye, byabaye ngombwa ko ibintu bihinduka, biba ngombwa kandi ko Imana ihindura strategy kugira ngo Imana yongere igarukana abantu bayo kuri yo, kugira ngo abantu bagomba bagaruke ku Mana. Abantu baravuye ku Mana, mboho byavuye rero mu Itanguriro 10:6. Sinzi uko twosoma ahantu, ariko nta kibazo urashaka gusoma. Itanguriro 10:6 duhereye ku murongo wa 5 gushika ku murongo wa 7. Genesis, Itanguriro igice cya 6, kadusome twihuta, uhere ku murongo wa 5 gushika ku murongo w'7. Ngo nukoraho abona ibibi by'abantu ingene ari byinshi mu isi, kandi kw'ivyiyumviro vy'imitima yabo vyamugoreye gukora ibibi gusa na ntaryo. Uhoraho yicuza ico yaremeye abantu mw'isi, bimutera intuntu mu mutima. Babana Imana yaremye neza, badafite n'ikibazo n'Imana, batagogira ikibazo n'Imana, batakaza imigenderanire yabo n'Imana. Ni ukuvuga ngo Imana rero irababara, niko Bibiliya yatubwiye. Noneho itangura yumva icyo yokora kugira ngo abantu yakunze mugarukako, ikoresha systeme yitwa agakiza kugira ngo banagaruke kuri yo. Urumva? Nuko ibyabaye histoire murayizi, ukuntu Imana yashavuye ikarimbura byose, abantu bagapfa, igasubira ni nkuko yasubiye kurema bushasha, itanguza Noa n'umuryango wiwe, abantu bakunda basubira kubaho. Mu nyuma ntivyahinduka, Imana yavuga ati sinzosubira kurimbura abantu. Yimvira systeme y'agakiza, itegura umuryango iciye kuri Noa, biragenda bigira kuri Aburahamu, biragenda Imana itegura isezerano iciye kuri Aburahamu, itegura ubwoko bw'Abayahudi aho Yesu azoca kugira ngo agakiza kaze mu bantu, abantu basubire ku Mana. Aho niho vyakomotse. Urumva? So agakiza rero ni umugambi w'Imana yakoze kugira ngo abantu basubire ku murongo. Ego uratubwiye byinshi. Mbega umuntu watubwiye agakiza icyo ari cyo, none umuntu yakira gute agakiza canke amenya gute by'ukuri ko yakiriye agakiza? Ikintu nyamukuru mu vyekira agakiza ni ukumenya ko agakiza insigura agakiza. Agakiza bisigura guhinduka cyangwa guhindura. Ni ukuvuga ngo ukava mu kibanza runaka ukaja mu kindi. Muri make tuvuge mu bantu bumva ijambo ry'Imana, ukava mu mwiza ukaja mu muco. Iyo nisigura agakiza, guhindura inzira, ukava mu bibi ukaja mu byiza. Niko gakiza. None umuntu kenshi urakunda kubona nk'abantu bitwa ko bakijijwe, kumbure nico ushatse kuvuga, ariko umuntu none yomenya gute canke abantu bomenya gute ati urya muntu arakijijwe, urya muntu yarakiriye agakiza? Ukuntu abantu bamenya, Bibiliya ivuga neza, bivuga ko bazotumenyera ku vyamwa twabo. Uvuga ngo agakiza ni ingeso. Ni nakubwiye ko agakiza ari ubuzima nyene, n'uruhande runaka rw'ubuzima. So abantu rero bagendana agakiza hari ingeso zibaranga. Niba abantu bakora ivyo Imana ishaka, iyo byashitse bagakora ivyo Imana idashaka, bakamenya ko bakosheje, bakihana. So reka mvuge, navuze ko agakiza ari umugambi w'Imana waje kugira ngo abantu bamenye ukuri. Muri Bibiliya, Timotheo wa mbere igice cya kabiri cya mbere ku murongo wa 4,
Bibiliya avuga ngo Imana igomba ko abantu bose bamenya ukuri, bakizwa bakamenya ukuri. Ngo Imana igomba ko abantu bose bakizwa bakamenya ukuri. Bivuga ngo gukizwa bituma umuntu amenya ukuri, icyo akwiye gukora, icyo adakwiye gukora, amenya icyiza n'ikibi. Umva ino yishyurirwa rero. Iyo umaze gukizwa uva mu mwijima, uva mu mwiza ukajya mu mucyo. Hari ahantu mu mucyo hari itara. Ni ukuvuga ngo amaso yawe iyo wihweje gutya arabona, abona icyiza akabona n'ikibi. Ako niko kamaro ko gukizwa. Uvuze kuva mu mwijima cyangwa mu mwiza, hari abantu badatahura ibyo ari byo, kuko hari umuntu adashobora kubona ko ari mu mwijima, ashobora kubona ajya yiga akora, donc abayeho ubuzima bwa misi yose busanzwe, ariko umubwiye ngo ari mu mwijima kumbona ntatahura ibyo ari byo. Urashobora gutanga umuco, umwijima n'uwahe, umuco n'uwahe? Urakoze cyane. Mu mwijima ni hahandi, ni muri systeme y'ivyaha. Ni muri systeme ikutwara ahantu hatakuganisha ku Mana, hagutwara mu bintu bigukura ku Mana. Kubera ko twavuze ko mu ntango ko agakiza kagukura mu mwiza, kagukura kwa shetani, kagutwara ku Mana. So mu mwiza rero ni mu byaha, mu mucyo ni mu byiza. Abantu benshi barakunda kugira amadidane kubijanye no kwakira agakiza, akavuga ati none ni ryari by'ukuri mbona ko nakiriye agakiza, kuko hari abavuga bati ni ukwatura. Mbega wewe nawe ukivuga kwiki? Kwatura. Kwatura kwa d'abord no kumenya ko wakoze ikibi, ko ariko so wakoze. Iyo utaramenya ko wakoze ikosa, ushobora kwatura. Ushobora kumenya ibyo watura. Uyu munsi reka tuvuge ku byerekeye agakiza, ariko nagushimiye ko wavuze ku cyo kwatura. Nshatse kuvuga kujya kuntu bavuga ngo ni watura ukizera uzokwakira agakiza, nuko niyo nzira nawe uvugamo canke biratandukanye? Okay. No kumenyesha ko icyo navuga nuko ukeneye Kristo mu buzima bwawe nk'umwami n'umukiza. Bibiliya ivuga ngo Yesu niwe nzira n'ukuri n'ubugingo, kandi Yesu niwe amwakira, niwe agukura muri ibyo byaha, niwe azotuma watura, niwe azotuma umenya ko wakoze ibyaha, ukatura ukihana, gutyo ukaja mu nzira y'umuco, inzira ikuganisha ku Mana. So ego urashobora kuduga ku ijambo rero ukabwira abantu byimbitse canke ikiganiro cyacu nyezina, ukabwira abantu agakiza icari cyo, ukabwira abantu ibyo ari byo, ukuntu bakajamo, ukuntu bitwara, kumbure ukuntu bashobora kuviva bakaba muri iyo nzira y'agakiza kugira ngo ibaganisha ku Mana. Okay. Jewe cyo novuga ku byerekeye aho gakiza nuko gusa icyambere cyo no kwisuzuma mu mutima muri wewe, ukamenya ko ibyo ukora, ukiyumvira ko ibyo ukora wewe ko bihimbara Imana cyangwa bidahimbara Imana. Ibi bidahimbara Imana nibaza kubizi bya bintu nyene nawe ubwawe, abantu bimwe gukora winyegeje nye, cya bindi wumva nise byo gukora ku mugaragaro. Ariko ntagucire mu ijambo, jewe imbere yuko nkizwa bahora banganiriza bakambwira, narumva abantu bavuga ubutumwa mu mateleviziyo, mu radio, bavuga ngo niwakizwa uzoronka imiduga, uzoronka amafaranga. Urumva bagagaza kutwigisha agakiza icari cyo, mumva bakatubwira ko agakiza karimo n'amafaranga, ariko sivyo. Akizwa ntabwo karimo amafaranga, akizwa n'ubuzima, n'amafaranga n'ubuzima, ubundi buzima. Umunsi umwe rero twari mu ishengero tuko turasenga, dusiganiro n'abajene mu ishengero wacu, nasengera muri Assemblies of God hagiye Bujumbura kwa Ngoma. Hari umujene yitwa Ferna, yavuze ijambo rimwe, aravuga ngo, yabajije ikibazo, arabaza ngo
none nimba agakiza kazana amafaranga, barya abantu nabo bafite amafaranga ntibakeneye agakiza rero. urumva kari atari urumva ahantu hose rero barabuze icyo bavuga bivanye n'inyigisho zari zihari icyo gihe. Ntabwo bakukubwira rero ko agakiza katazoguha amafaranga, ahubwo agakiza kazoguha kwidegembya no kumenya ukuri no kugendera mu muco w'Imana, gukora ivyo Imana ishaka. Urumva agakiza kazoguha kumenya ukuri. Ibi rivuga ngo twamenye ukuri, tuzoduha kwidegembya, tuzobohoka, tuzobona. Iyo umuntu ari mu vyaha ntabona, ariko iwakiye agakiza wakira umuco nawe ni Kristo. Bigatuma ubona ibyiza icyo gukora iyo udakwiye gukora. Ndavuga par exemple ngikizwa nahuye n'ikibazo kuko nakijwe mvuye mu muziki wa sekira, ya muziki udahimbaza Imana. Nari mfite ikibazo cyo kuvuga ko ninakizwa nzoheba umuziki nahora nkora. Nari mfite ibibazo byinshi ko hari ukuntu niyambarira numva ko ninakizwa nzoheba ukuntu nambara pocket down, kujya umuntu yambara ipantaro ikarereta munsi, babyita guhena mu Kirundi. Urumva so nafite ikibazo cyose kuko nakunda kwambara uko kuntu, nakunda umuziki udahimbara Imana, ariko niyumviye none ninakizwa ibyo byose nzobiheba. Nkura n'ikibazo ninakizwa nakoze numva ko umaze gukizwa ucuba umukene, ariko maze gukizwa namenya agakiza icyo ari cyo. Agakiza ni ukumenya ukuri, ukuri ukuri kuvuga gutya, ukuri kuvuga ko Yesu ari we nzira n'ukuri ituganisha ku Mana, kandi ngo niwakizwa ibyaha byari bikuriko bizoba bigukuye ko tangura inzira shasha yo kwizera uhoraho, kwizera Kristo no gutegura inzira ikuganisha ku Mana. Ikintu gikomeye cyane no kubaho ubuzima butagira ingaruka mbi, ubuzima bw'ifite ingaruka nziza. Hariho ikintu mpora numva sinzi ko kimpera kwinyishu, bamwe barigisha abantu sinzi ko ari byo cyangwa atari byo, akavuga ati wakiriye agakiza ukakira rimwe ntiwigera ugatakaza kandi. Mbega ico ni ukuri cyangwa agakiza ukakira rimwe? Yego nibyo. Mbega uri umuntu ashobora gukizwa nko wabivuze, mu nyuma kumbure hari uwo bigora agasubira inyuma cyangwa agasubira muri za ngeso yarimwo, uko ubutakaje agakiza cyangwa ugumana kagakiza? Agakiza ukakira rimwe, niyo bishitse ugasubira inyuma. Ni nka kujya iyo umaze kwakira agakiza, bivugwa mu Bibiliya ivuga ngo ubuvutse bwa kabiri, ubuvutse ruvuga ngo ufite umuvyeyi. Urumva iyo ufite umuvyeyi rero, iyo wavutse ufite umuvyeyi akubyaye, no kuvuga ngo umwana wese ntaje ndi umwana, tuvuge example nkananirwa kuba no muri go rugo nkaruhunga nkagenda kuko nakomotse mfite umuvyeyi, mfite na papa. Iyo nipfuje kugarukayo nta kibazo, ndagaruka, ariko nzasaba imbabazi. Mugihe bishitse ntugaruke naho mbega bigenda gute? Bikagira mugihe bishitse nkuko uvuze ati umwana yagiye arashobora kugaruka yihanuye akagaruka arakigwa mu rugo, mugihe naho bishitse ntugaruke kumbure uwo muntu akaguma muri za ngeso mbi nyene yarahazemo, umva akazipfiramo, mbega bigenda gute? Amaherezo yiwe naya? Daguha akarorero, umwana w'icyangazi harageze igihe yumva ko akwiye gutandukana n'abavyeyi ngo amuhe ivyiwe yigira. Yakoze agasysteme aravuga ngo papa na mama ngomba gusezera nigire, bamuha ivyo yashaka byose baramuha. Amaze kugenda biramubera nabi, ivyo yatwaye byose biramuherana. No kuvuga ngo yinzira kugaruka, uko niko n'umukristo ameze. Hanze y'Imana nta buzima buhari, ushobora kugenda ariko nta buzima buhari. Nuvuga ngo utagarutse urapfa kuko nta buzima buhari, ariko iyo ugarutse Imana irakwakira. Hari akantu naratahukirwa neza, watanze akarorero k'umwana mu rugo. Mbega umwana arashobora kugaruka mu gihe yakoze amakosa canke yagiye ahandi canke kumbure bivanye n'ivyo yakoze, agashobora kugaruka abavyeyi bakamwakira. Mbega mu Mana canke mu gakiza, iyo ushoboye gukizwa mu nyuma ugasubira inyuma kumbure bivanye n'ivyakugoye,
ntiwibwire ugaruke mu nzira y'Imana hama ugapfirayo muri ivyo vyaha, amaherezo yawe nayahe? Kubera deja warakiriye agakiza, amaherezo yawe ni meza canke amaherezo yawe ni mabi? Urumva yo wapfiriye mu vyaha, wapfiriye mu mwijima, nta nubwo bakubona, ahubwo watakaye. Urumva habazigaye kuzoboneka umunsi w'imperuka bagiye guca urubanza, cyo ni igihe Imana izo zikamurika n'itara, ariko muri icyo gihe ntuboneka, uba watakaye. Mbega n'ibyahe byiza by'agakiza canke n'icaye ciza cyo kuba mu gakiza, umuntu ariko arakuraba ashobora kuvuga ati kumbure nanje mpinduye inzira nkaja muri ivyo bintu, nakahe kamaro karimo? Ni Bibiliya yavuze ko ng'Imana igomba ko abantu bose bakizwa kugira ngo bamenye ukuri. Ciza cy'agakiza no kumenya ukuri, kandi nta kintu gikomeye nko kumenya ukuri. Iyo umaze kumenya ukuri, umenya icyo ukwiye gukora, umenya ikiza cyari cyo n'igikwiye cyari cyo, nikidakwiye icyari cyo. Ni ukuvuga ngo maze gukizwa nka jewe, naranyuye akayoga kuri sino benshi, bidahimbara Imana. Maze gukizwa namenye ko ibyo biryo byose byari bihimbara umubiri wanje gusa, bitari bihimbara Imana, kandi byatuma ngana ahantu atari heza, ahantu hanganisha kwihakana Imana yandemye. Ubusanzwe impamvu Imana igomba ko dukiza twebwe no kugira ngo imigambi yateguye ibandanye ikorera muri twebwe. Ariko iyo umuntu amaze kuva mu gakiza cyangwa atakiye gakiza, umugambi w'Imana ntabwo aba ari mu mugambi w'Imana, aba ari ahantu kure. Ni ukuvuga ngo rero akamaro ko gukizwa ni ukugira ngo umugambi Imana yatanguye muri wewe igihe yakurema ushobore kubandanya. Kandi urazi neza ko nawe uri umuvyeyi, umwana akaguhunga, ntacyo mukorana, ntacyo muvugana, umugambi wamufitiye irapfa. Uko nuko Imana imenye imeze. Twebwe yaraturemye itirema mu bugombe bwayo, si twebwe twayisabye kuturema. Ubwayo yaraturemye itirema ifise impamvu n'imigambi runaka. Iyo migambi rero igomba kwibandanya. Iyo dukijijwe tuba tugiye mu mugambi w'Imana, mu mucyo, mu nzira, kuko Imana ni umucyo, idukeneye mu mucyo rero. None ngerageje kuraba, ndumva ufise byinshi ufise kumbure ushobora kuyagira abantu kubijanye n'agakiza. Mbega mu gihe umuntu akijijwe, wavuze ati kumbure abimenyera ku vyamwa canke abantu bamubonera ku vyamwa, mbega ubwerageje kuraba mu mashengero y'ubu canke agakiza kubu, kumbure ukaraba n'ukuntu we wabibona kera canke ugikizwa, ubona agakiza kubu aho ugendera ubona gute? Ikibazo cyiza cyane urakoze. Ni ubusanzwe hari ikintu Bibiliya yatubujije, ariko mbona mu ishengero kiriko kirakogwa, kwirinda kwigereranya n'isi. Uyu munsi ziya ntambo abisi batamba nizo bazana mu isi, mu ishengero. Nuvuga ngo isi si dukopia, ahubwo nitwe tuyikopia. Nuvuga ngo twebwe nk'abakristo tukwiye gukreye intambo, isi ikadukopia. Ariko uyu munsi isi nitwe tuyikopia. Urumva? Aho niho kandi kera mu ishengero umuntu yakoze icyaha baramwegera bakamubwira icyaha yakoze. Ariko uyu munsi kubera ko batinya ko abantu bava mu ishengero, barabihishira kugira ngo umuntu agume mu ishengero. Ashobora kuba azi kuririmba cyane, ntibagomba gutakaza uwo muntu. Ashobora kuba avuza piano cyane, ntagomba gutakaza uwo muntu. Urumva ni ashobora kuba atanga n'ikigira 10 gitubutse. Bivuga nk'ubizi. Bakavuga ati no muntu tumutakaje twaduho. Cyane hageze kwitanga, yitanga amahera menshi. Niwe wa mbere. Rero yakora akantu k'akajede kadahimbara Imana, bakakabona ntibagira akantu bamukorera. Urumva ntibamuhanura. Mugabo kandi no hanura abantu abakozi b'Imana, kuno guhanura abakristo ni mu rukundo. Si kubakemera, ni mu rukundo. Je ndibuka ishengero nakuriyemo,
sinzi ko ari amakosa nkoze canke ariko nibaza ko bikorwa ku mugaragaro n'abandi baba babibona nakuriye mu shengero rya Pentecote nahora mbona umuntu bamuca okay so kumuca baramusoma hari imbere bakavuga amazina yiwe niba ari umukobwa yatwaye inda kiri wabo canke niba bafashwe kumbure bari mu byakana bakavuga ati aba bantu kubw'impamvu kana kubw'izina ry'ishengero batukishije turabahagaritse mu bikorwa bahora bakora bisubireko hanyuma tuzosura tubaho uruhusha babandanye byo bikorwa ya mirimo n'imana bahora bakora mu nyuma ico kintu caraba abo bantu kandi kumbure bararonka umwanya wo kugira nte ni amashengero y'ubu bubaza ko baba bikora canke kubikora ni byiza canke na makosa sinuva ko tari yose atabikora mugabo menshi ntabikora tuvugishe kuri menshi ntabikora ariko nanjye cyo novuga ku cyerekeye ico je no hanura ko iyi icyaha cyakorewe ku mugaragaro abantu bakwiye kwiva ku mugaragaro kuko hari benshi bayibonye batsitaye ariko iyo iki cyaha cyakorewe mu mpisho abantu bakwiye kwegerwa mu mpisho bagahanurwa bagafashwa ego nari mvuze kubijanye n'ibintu bene ivyo biba mu bashengero nca ndakubaza nti mbega ubonye agakiza kubu wavuze ati ni ivyamwa mbega ubona abantu bakijijwe ubu bagendera ivyamwa by'agakiza canke ubona gute ngo abantu bakijijwe muri no minsi ubona bagendera agakiza by'ukuri canke ubona inyifato yabo ni ya yindi y'abakijijwe canke ubona gute oya ivy'uyu munsi biragoye gusigura cyane kubyerekeye agakiza ariko nibaza ko icofashaga abantu bakijijwe nukuraba ico bibiri ivuga n'ivyo bakora sasa sinovuga muri rusangi ko no bandenganije bamwe urumva je novuga ko umuntu wese akwiye kwisuzuma umuntu wese anyumva cyangwa ashobora kuzokumva iki kiganiro ashobora kwisuzuma akaraba ko icyo ibyo akora bihwanye n'ivy'Imana ishaka cyangwa bidahwanye n'ivy'Imana ishaka icyo novuga nasi nuba muri rusangi nubandi kumbonera bamwe nubandi kuvuga nabi bamwe kandi hariho bamwe bameze neza so kubonera bamwe nibaza ko ukuri kuravugwa kandi burya abantu nabone barabibona naho batabivuga yariko agakiza karatitutse gatoya karatitutse bihuriye muri venye nako ndavuga by'ukuntu abantu basiga bakora ibyaha mu ishengero bakabona ari bisanzwe abantu bakabandanya baririmba abantu bakabandanya bavuga ubutumwa bakabona ari bisanzwe nabo babonye bakuriye ntibabagire ahubwo banashima bagiye bakuruzi nyene ari nabo babereka kararo kabi je ndafise ndafise hari umurongozi yigeze kuba ndongora sindamuvuga izina kubera ntumuvuga izina kubera security uwo murongozi sinarinzi kanya itabi anywa n'inzoga kandi yari pasteur yari yashikishenge urumva ariko maze kubimenya je nashimye kwitandukana nawe uho narayimubwiye hari ibintu nabicishijemo kumwereka ko n'umurongozi wanje yari mu murongozi mukuru biragoye hari ukuntu bigoye kumushikira direct mugabo naragerageje ku buryo bwose ndayimwereka ko nzi ivyarimo mbona bimuteye ikibazo ahubwo dukitsa abansi ndasenga Imana indongora kumubisa ndagenda so nashatse kuvuga iki rero nibaza ko by'umucyo wo gutituka kw'agakiza mu ishengero ry'uno munsi n'abarongozi babifitemo uruhara kuko iyo umutwe umeze neza n'umurizo umera neza ni ukuvuga ngo umurongozi ameze neza abo yavyaye bavuga mu kirundi ngo isasi riba ku cyuma nuko ngo umwera ngo uvibuka kandi ngo impfizi zitendera nkayo impfizi y'intama itendera nkasi nuko rero so aba baturongoye barafise uruhara nabo rukomeye uko nibo bo kudufasha nibo bo kutwereka kandi nabo babona cyane banashima kudusura mbega ni
tuko tusozera ikiganiro cacu, iminota yacu iri kwirarangira. Ugerageje kuraba nka wewe, ugerageje kuraba ico woshobora gufashisha abantu kubijanye n'iyi topic yacu tweko turaganira ko kumbure n'ijyahe jambo woshobora kubabwira by'ukuri riri ku mutima wawe, ubabwire ubwira bariko barakurikirana kino kiganiro cacu, ufate umwanya mu kurangiza ubabwire message yiwawe kubijanye n'agakiza, kumbure uko bokitwaramo canke ukuntu we ubona ijambo ry'Imana ryoba rivuga ukuntu by'ukora agakiza kategeza kumera. Mbere ko turangiza ijambo rya nyuma no babwira abantu bose ko baradukurikirana aka kanya, nuko umenya agaciro kagakiza, ukamenya ko kwakira Kristo ariyo ntango yo kwakira amahoro mu buzima bwawe. Kuko Bibiliya avuga ngo abarushe n'abaremerewe muze kuri jewe. Ubu ni Yesu, n'Imana yavuga muri jewe ndabaruhura. Ni ukuvuga ngo nimba urushe akaba hari ibintu bikuruhije, ndavuga ibyaha, ingo kuri Yesu uzoronka kuruhuka, uzoronka kwa ayo mahoro wipfuza. Hanyuma icyo norangiza, reka ndangize mvuga akantu gatoya. Navuze ko agakiza kadasigura amahera, ahubwo agakiza bisigura kwakira umuco uganisha ku nzira nyayo, ku mugambi nyawo Imana yaguteguriye. Icyo Imana yateguye gukora muri wewe nicyo bisigura agakiza. Nkavuga ko iyo umaze gukizwa ubukira umuntu nk'abandi, urakora ukaronka amafaranga. Iyo udakoze amafaranga uronka. Nivuga ngo ndabwira rero umuntu wese agakiza gakeneye umuntu wese, nawe ufite amafaranga menshi yanakurenze, urakeneye amahoro, urakeneye agakiza, urakeneye kwakira Kristo kugira ngo umenye inzira n'uburyo ukwiye gukoresha amafaranga ufise mu mugambi mwiza uzogushikana no ku Mana. Imana ibahezagire cyane. Norangiza nabasaba ko mwoja kuri YouTube channel yiwanje, nitwa Yohani Baraka. YouTube channel ukacuraba indirimbo nashoboye kuririmba, indirimbo nasubiyemwo yitwa Haufananishwe ya Boaz. Niwarondera kuri Yohani Baraka uracumbona. Imana ibahezagire cyane. Turashira link ngaha muri description ya YouTube channel yiwawe, abantu bazoshoye kuraba kino kiganiro hama barabe munsi, bashoye kugira subscribe, kumbure bagushigikire nawe mu bikorwa byawe bya buri munsi. Abakunzi ba Cankuzo TV na abantu beza cyane, ntibazokubanira, reka tuvuge muri ya terme y'abarundi. Donc bazogushigikira by'ukuri. Hama rero Yohani Baraka, tugushimire ku mwanya wawe. Sinzi ko hari kumbure ikiri ku mutima wagisohoye, sinzi ko ari akajambo woba warusigaranye gatandukanye, kumbure nibyo ariko wavuze, nibaza ko wavuze byose, sinzi ko ari ico woba warusigaranye. Oya nahejeje cyo nosaba nico, nibaza ko abantu bashaka kunyumva kino, bashaka kumva ururimi tuvuga n'abanyarwanda n'abarundi, nabasabira umugisha w'Imana. Imana ibaha amahoro, Imana ibahe gutunganirwa mu byo mukora, kandi ukore subscribe kuri Cankuzo TV. Kuko ni YouTube channel iriko akora ibintu bikora inka, iratuma abantu bamenya ukuri, atuma abantu babona kure, babumuka amaso. Ushoboye kurikanya ibiganiro vya Cankuzo TV uzotaha uko nyene, hari ikintu uzokura. Imana ibahezagire. Yego Baraka, twizere ko kumbure ufise n'ibindi byinshi, kuko waratubwiye ibintu byinshi cyane ushaka kuzoyagisha abakunzi ba Cankuzo TV. Twizere ko n'undi munsi tugukeneye tukagutumira uzotwitaba. Yes. Turagushimiye cyane. Murakoze namwe.